turi mu kanyamuneza kubona dushobora twese abarundi gukoranira hamwe nk'uku turi imbere y'Imana tuyishemeza ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Ibi ni ikimenyetso yuko turiko turashitsa isezerano twasezeraniye Imana, kuko natwe twarabonye ko yadusezeraniye ikaduha igihugu ciza kandi ikadusezeranya yuko idukunda urutiziganya. Imana yarakunze Uburundi, irakunda abarundi urutiziganya, iraduha igihugu ciza. Yaduha igihugu ciza, naho aho hambere hahise twabaye bahebiyake. Uno munsi turi mu kanyamuneza kubona umugambwe uri ku butegetsi. Twahora tuvuga ngo imigambwe ni ya politike gusa, umugambwe ukabona ko Imana ari ifise ikibanza ca mbere. Niteka ku gihugu c'u Burundi. Imbere yuko tugira ivyo duhanurana, tubanze dusubiza amaso inyuma turabe neza ubu mugirwa turimwo, ibi bikorwa turimwo iyo vyamuka. Imana yarakunze Uburundi, ariko iyo Imana iguhaye iragushiriraho n'amategeko ngenderwako. Kuva Imana irema umuntu yamye icishiraho amategeko. Igihe yarema Adamu na Eva yaciye ishiraho akarimbira ashiraho amategeko, iravuga iti ntuzugire iki, ntuzugire iki. Ariko kubera ubuwe gito bw'umuntu ntikibuza ko twama twarenze iryo sezerano, twarenze ayo mategeko, ingingo z'Imana. N'abarundi indongozi zimaze kumenya zigasesa amaraso, Imana iravuga iti namwe ngira ndabahane. Imana yamye ihana. Imana rero naho ihana ifise ikigongwe kidashira, ikigongwe cyayo camaho. Turavye no mu gihe ca bene Israeli, igihe c'aba Yeremiya, naho nyene bavuga yuko igihugu ca nta butungane bwavugwa, bari bahindukira ibigirwamana, nta muntu yakunda uwundi. Imana yabaha igihano iti mwese muzokwangara mubabaja, ati iki gihugu canyu kizoba nk'ubugaragwa ntikimere. Mugabo iravuga iti muzoba abaja, imyaka 70 niyahera nzobagarukira nsubire ndabagira abantu. Uburundi rero Imana yaramaze guheza igihano. Uburundi bwarugururiwe, Uburundi bwaramaze kugururirwa. Ubu ntitukiri mu bihano, twarabohotse. Ibicumuro twakoze Imana yaramaze kuduharira. Kubera iki? Imana ikorana n'abahizi gusa. Hariho ivyago ubona ukabona ko ari wavyikwegeye, muga mu kubivamwo iraraba ubuhizi bwawe. Nico gituma ibohorwa ry'Uburundi Imana ratoye mu Barundi nyene abo yegeranya kugira ngo abaribo bafata ingingo yo kugaruka ku Mana. Nimwibuke mu 1993 na 4 abakozi b'Imana baricaye baravuga bati ibara riraguye, abantu b'Imana baroyehe. Imana hajyari iri kuyadushira mu rusyo kugira ngo tuvemwo abantu, izure ca gihugu isubire kuba igihugu ciza cane, igihugu c'amata n'ubuki. Ubutumwa bwa mbere murumva ko abakozi b'Imana batanguye bidodomba bati abantu b'Imana baroyehe. Bari babonye igajari ijwi ririko riravuga yuko ati abantu b'Imana bakiri mu Burundi, ko bakwiye kugaruka mu Burundi bakaboneka ko ari abantu b'Imana. Twarababwiye tuti ubu Burundi buracungerewe, Imana irabucungereye. Ibi byose ni ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana. Umuntu rero akora ibiteye kubiri n'ijambo ry'Imana, akora ibiteye kubiri n'ingingo z'Imana, amenye ko aba ariko adukwegera umuvumo. Ibintu bibwira cyane cyane indongozi, mwebwe ndongozi, kuko ni mwebwe na Yesu Kristo yavuze ati ni mwebwe muco w'isi. Yari kwabwira abigishwa biwe kuko yarazi yuko ejo azogenda bakaba aribo basigara baramurikira ekleziya, bazosigara baramurikira abene gihugu.
muri umuco rero, mwebwe ndongozi nimwe muco. Mbega abandi bariko barabona uwo muco? Ubwo ntawe bahaye umuco aho kuwatsa ngo ushira habona akaja kunyegeza, ahubwo akaguma ari mu muzimiza. None indongozi y'umuzimiza boyikurikira gute? Indongozi y'impumyi boyikurikira gute? Tubanze tumve yuko turi mu gihugu c'Imana kandi Imana ari iturereka. Ivyo twonona Imana yoyo iravyandika mu gitabo cayo. Mwebwe ndongozi, Yesu yavuze ati ni mwebwe munyu w'isi. Ni mwebwe munyu. Mbega none umunyu utakigira uburyohe, bavuze ko urubanza ruruhe? Nuko bawushiburira hanze abantu bakihonyorera bihonyangira bigira. Indongozi idashobora kuba akanovera mu bene gihugu, mu gihugu c'Imana, yumve neza yuko abari uwo gushiburirwa hanze hanyuma abantu bakihonyangira. Ndongozi mwe muvyumva. Igituma twavuze ko iyi minsi 3 tugiye kwiga kuri iri jambo ry'urufatiro kw'indongozi zitegerezwa kubiza akarorero. Mwebwe mumenye ko muri rihanga ry'Imana, Imana yarabaragije irihanga, ni mwebwe muriragiye. Mu gihe ca Yeremiya indongozi zarabaye mbi. Musomye mu gitabo ca Ezekiyeli aho bavuga neza ngo mwabungere babimwe mwiragiraho kuragira intama zanje, muzirya ibinure mukazikura kw'inshato. Imana irivugira iti nzoza kubahana nizanira abandi bungere beza. Aho indongozi rero mwe muvyumva neza, igihugu ari c'Imana, mukabandanya muri izo nzira, Imana mumenye yuko itazobifata uko, izomenya iki bakorera. Kuko ihanga ryayo intama z'Imana, Imana nishobora kwemera yuko zimererwa nabi, zicurwa bufuni na buhoro. Indongozi mwe muvyumva, ni mwebwe muri umunyu, muteza kuzana kanovera mu bene gihugu. Mbega indongozi y'impumyi atacishoboye, abandi boyikurikira gute? Ngo bose bohava bagwa mu kinogo. Ubu turi mw'isi y'Imana, turi mu gihugu c'Imana, abantu n'ab'Imana, twebwe indongozi turi abatumwa b'Imana. Nico gituma mu Baroma bivuga neza yuko indongozi ni umukozi w'Imana, kuko turi mu murima w'Imana. Mumenye yuko ko mufata nabi abene gihugu murongoye, niko n'Imana iri kwirabona kuri kufata nabi abantu bayo. Umuntu rero wese Imana yamuremye kugira abandanyirema. Aha hariho byinshi biriho muga tutarabona, kubera tutarakanwa ngo tubwire Imana ibitwereke tumenye n'ingene tubikora. None rero wiza amashuri menshi, twe dufata ko ari we yakabuye bwa bwenge Imana yamuremana, arabukabura kugira ngo bushobore guhindura iyi si. None we wize umaze guhindura iki muri iyi si? Uno munsi wocu uja ku Mana, ubu nyene wotanga raporo yihe ko abandanije irema? Tubimenye rero kuva ubu yuko ubu Burundi n'umurima w'Imana yatugabiye, mugabo iki dutuma ko dutegerezwa kubandanyirema, duhindure iyi si. Indongozi rero ni mwebwe muje imbere, kuko nimwe mwitwa ko mukanurira abandi, nimwe muri mboneza. Mu gihe rero mudashoboye gukora ikintu na kimwe, n'abene gihugu ntacyo bazokora, kazoba kabaye. None rero tumenye yuko mu vyigwa vy'iyi minsi 3 ni cigwa cyo kumva uburongozi. Tubitegere kandi tubitegere mu ijambo ry'Imana, tuzi yuko naho winyegeza emwe umukuru w'igihugu uzomwinyegeza, hanyuma utobanganye ivyo utobanganye, mugabo umenye ko ijisho ry'Imana ryo niho riri. Jewe ndi umutumwa w'Imana, yantumye ngo ndongore irihanga, mugabo ihanga ni ry'Imana. Hariho ibimenyetso vyinshi vyerekana ko Imana turi kumwe. Kubona abarundi bose bahundara ku mugambwe umwe, bati twe duhundaye ku mugambi umwe, hajya harimo ukuboko kw'Imana. Birerekana yuko ubu abarundi twese turi abana b'Imana. None rero ko twamaze kuba abana b'Imana, indongozi nizibimenye
yuko zitegerezwa kumurikira abana b'Imana, zitegerezwa kuzana kanovera k'ubuntu mu bana b'Imana. Uwufata minenegwe iryo jambo ni umuntu utaremera yuko Uburundi Imana yamaze kuhafata icicaro. Yarafashe icicaro kandi yadukoreye vyinshi, twese mbere hari n'ivyo yakoze tutabisavye, ni vyinshi. Uravye ingene iriko iratwereka ejo tuzoronka umwanya wo kwiga, twige neza ni kubera iki tutariko turahindura Uburundi. Ubwo bunebwe buvahe? Mbega uko kwigira umucangero bivahe? Mugaraganda abwire biva kuri ya Satani yari yaraboshe Uburundi, ya daimoni yari yaraboshe Uburundi, mugakuba Uburundi bwabohotse. Natwe rero duca dufata ingingo dukurikije ibihe tugezemwo. Ubu turi mu bihe vyiza, tumenye ko ubu turagiriye Imana. Indongozi kindi zofata ku muzirikanyi nuko abo zirongoye atari ntama. Hamwe sabarongowe ntimuri ntama, muri abantu bafise ubutumwa bwo gukora. Mukeneye indongozi gusa zibaje imbere zikabaha akarorero, zikabereka ivyo mukora. Nico gituma aha twese uko tuzoba turi ngaha, noneho mwana vyumvise ko bavuga ati n'imisore hajya ujya murongo ntimwawuhereye heza. Iyo muhera hariya kuri 6 ngo n'imisore muyihanure kugira ngo igire inyifato nziza, mwebwe namwe muyibera akarorero. Imisore n'inkumi, urugwaruka, mwese dutegeza kubigisha mubone ico gihugu c'amata n'ubuki Imana yatugeneye n'ingene tucubaka. Ko Imana rero yamaze kudushira mu cari kimwe, tukaba tunezerewe tuyaga ivyiza imaze kudukorera. Burya ndabwire turakwiye gushinga intahe. Nkumwe kwiyumvira mu kwa mbere nk'uko ingene vyari bimeze, twarahuye n'ibiteye ubwoba. Mugabo Imana yagumye ivuga iti remesha abo bantu ubabwire ko ari hondi. Uburundi buracunzwe. Uburundi nico gituma tubabwira ko ari igihugu c'amahoro. Buracunzwe ni igihugu c'Imana. Hajya umwasa arashobora kuza kuraba, abonye umusoda umwe akamubonamwo umuriyoni w'abasoda. Uburundi buracunzwe. Ntihagire umuntu azosubira kugira ubwoba turi mu gihugu c'Imana. Aha ndabivuze ukamenga ntimuvyumva neza. Nico twandabwira aha mu Burundi ingabo zihagarariye Burundi mutabona ziruta incuro 50 ku barundi bose. Uburundi buracunzwe. Mugane mwibuka ingene hari abarundi bagize ubwoba kubera ukwemera guke. Mugana arababwiye nti ni mureme, Uburundi buracunzwe. Uburundi buracunzwe. Ariko burya Imana byose bireka ngo bibe kugira ngo ukwemera kwanyu gukomere. Yeriko cari gisagara cari gikomeye cyane, mugabo bagifashe batagwanye. Hageze ko baja ku rugamba, Yosuwa yagiye abona umusoda mwiza ari ku ndogobwe ati wewe uri muwe turi kumwe cyanye uri muwe tugwana. Ati je nazanye inteko z'Imana. Bene Israeli barazibona ntazo babona, mugabo babonye vya bibambazi vya Yeriko bisenyagurika gusa. Ninde ariko arabisenyura? Za ngabo z'Imana. Abarundi ni mureme, Uburundi buracunzwe. Uburundi buracunzwe. Ntihagire usubira kugira ubwoba. Twarabonye ko abanyabwoba barusha Gehazi. Imana ica ikiyagamo kabiri ikavuga iti mwebwe jabuka namwe herayo. Imana irazi ingene ikora, irakomantaza imitima y'ababisha kugira ngo bakunde bite mu mutego bahonereyo. Imana irazi komantaza umutima w'umubisha. Nico gitamuzobona babisha bama bashaka gusomborotsa intambara batari buneshe. Barayisomborotsa kubera Imana ikomantaza umutima wabo, itubwo bubisha bwawe ngira ndaguhane. Bakaja gusomborotsa intambara batanesha, kubera ntibaba bari kumwe n'Imana. Rero barundi bene wacu tuvyumve neza, tubitegere yuko iri hanga ni iry'Imana, turagiriye Imana, dukora ivyo dukora vyose tuzi ko Imana iri ngaha hejuru yacu.
no mu kanya gaheze murabibonye iciye bivuga ko turi kumwe. Mu misa mwabonye gute? Imisa, inkuka y'imisa yapfuye ishitse ku musozo, Imana iti ngira ndabereke ko turi kumwe nanje ndabihezagiye. Raba akayaga turimo. Ntabari birutse mu kanya. Hajya ntimwamenye ivyo ari byo. Ntimwamenye ivyo ari byo. Hajya Imana ariko iravuga iti turi kumwe, akira umuhezagiro. None rero ko Imana yaduhezagiye, harageze ko natwe tuyitambira, duhamagara abamarayika baze dutambire hamwe, dutambe n'Imana ivyumve. Naho muri aho menga ntihagutse, burya no mu mutima harashobora gutamba, muga mwese twumve yuko twese turiko turatambira Imana. None rero duhaguruke tutambire Imana, tuyininahaze, hanyuma tushobore kuja gutaha salama. Imana ibahezagire mwese. Imana ibahezagire mwese. Hallelujah. Uri amara. Hallelujah. Hey, uri amara. Yeah, 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 yeah. Oh, umutima. Hallelujah. Hey, ushanje. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Ushanje. Kasset. Tutanijo. Nija nkinzo yanje. Hallelujah. Nuru tare. It's yanje ndiwe. Nuru tare. Amash. Ni wewe wajitangiye. Hallelujah. Uri umwami wanje. Uri umungere. Hallelujah. Uri umungere. Uti, ni wewe bugingo bwanje. Hallelujah. Nangura nigwe. Hallelujah. Nangura nigwe. Hallelujah. Ahojana. Amash. Osa kusimba.